magana mariza kuruya sanza barundi bararungo. Uyu mwaka mushasha tuzoramuka tunezeranwa hamwe twipfuriza umwaka mushasha wa 2026. Iyo mpeno uvuze mwese muri ngaha icyo mvuze ni karibu muze tuyisangire izo bihari. Murakoze. Erega singomba kugenda jenyene ingo nawe tujane. Ubwibyo rero ndashimye nk'umurongozi wa BCUSA yaha muri Kentucky, nukuri ndabashimiye kandi namwebwe mwihamashi. Murakoze. None kuri umwanya nawo twagomba duhe kaze umuyobozi arongoye abakenyezi ngaha muri Kentucky, Perezida w'abamama, kaze kugira ugira ico shikirize. Kaze, karibu. BCUSA oye oye, BCUSA komera komera, BCUSA tsimbatara tsimbatara. Murakoze. Mu bisanzwe jewe nitwa Pascalina, si jewe serukiye igisata c'abakenyezi, ndi umuhanuzi mu gisata c'abakenyezi. Abankurira n'uyu muvyeyi hamwe n'icaba baciwe bantije ijambo, nanje ndagamburuka nkuko nasanzwe ngamburuka. None rero tugira Imana. Banyakubahwa murongoye iri shirahamwe rya BCUSA, bungere b'imitima mu vyagiye ngaha, bavyeyi, inshuti n'abagenzi, rwaruka mukoraniye ngaha, umwe wese mu cubahiro ciwe, tugira Imana. Nisengwe. Nta vyinshi mfise mvuga, ariko nje gukenguruka. Ndaje gukenguruka Imana itugejeje kuri risango, ikaba yadutije n'aka kanya kugira ngo dukoranire hamwe. Hari abagenzi ingendo zitari ntoyi, Imana yabazigamye bashitse amahoro, kandi twese mbona mu maso dukeye, turabishimira Imana. Bavuze byinshi kuri BCUSA sinobigarukako, ariko nagira ngo ngire abakoraniye ngaha nk'umukenyezi uko nasanze BCUSA. Nayishitsemwo ndayisangamwo abakenyezi b'inkerebutsi, abakenyezi bakundana, abakenyezi bahanurana mu rufasoni, abakenyezi bafashanya, abakenyezi bungurana ivyiyumviro. Nageze muri BCUSA sanga ndonse bene wacu, sanga ndonse basazanje. Bavuze yuko dushigikirana, ivyo ni impamo. Nabaye ndayibayemo kabiri, mbona baraje kunshigikira mu rubanza. Abari za Boring Green, abavuye za Lexington, mbona bahashitse bwa bundi birakomeye. Hano rero ntidufashanya mu bigoye gusa, ntidufashanya mu ngorane gusa, turafashanya no mu bihimbaye. Turaramukanya, turagenderanira mu abagwaye tukarabana, ntiturinda kubivugira hejuru, ariko muri uko kugenderanira turabimenyesha abadutwara bakadushigikira, tukabimenyesha abashingantahe bacu bakadushigikira. Perezida igihe cyose twabituye tubabwira ko twifuza kuza kuramutsa umuvukanya afise ikibazo, turashima ubutwari mwavyakiranye.
banega bacu bashinga ntaye bacu namwebwe turabakengurukira kuko iyo tubagiye yuko tugiye gufata urugendo muradushigikira nkabona uvuye muri boring green araje na serwe yamuherekeje nkabona uvuye muri Lexington araje serwe yamuherekeje nkavuga nti uru rukundo rukwiye kubera akarorera abandi none rero muri make turabahamagariye mwese mwashoboye gushika ngaha ngo mutubere intumwa mumenyesha abandi uko mwadusanze mumenyesha abandi BCUSA mumenyesha abandi ko dufise umuvukano kandi twifuza yuko twese dutera intambwe atawusigaye inyuma nokengurukira cyane uturongoye muri BCUSA numushinga ntaye wijunja n'ijambo n'ivyababa vyiwe iyo tumushikirije ikibazo aratwumviriza mu bugwaneza mu rufasoni turashima Imana yaduhaye umuprezida umuvyeyi nk'ubu yumviriza bose akicisha bugufi vy'ukuri ntawasuzugura turagukomeye amashinya kubahwa komera tera imbere nk'umuzinga turagushigikiye mbaye wa wundi ngwizoja tuzojana utera imbere utera intambwe natwe turi nyuma yawe turagushigikiye hanyuma nkengurukire abantu bateguye batugiye imbere mu gutegura bino birori baradushikirije iciyumviro twese tubifata nka nkama yemwe bavyeyi muri ngaha hari ibifungurwa twabuza abafungura iminwa niyo yabuze nukuri biruzuye dufise umugwiza none rero ntihagire urwabira ntihagire umwana yoba atafunguye neza eka ibintu birahari rero mu majambo make nibyo nashaka kubashikiriza ndabashimira kandi bantu mwavuye hirya no hino nimwashika hirya murashikiriza ubutumwa abo mwasize ababanye n'abagenzi mubabwire yuko BCUSA muri Kentucky yifashe neza mubabwire yuko muri Louisville turi inkerebutsi kandi ejo canke hirya yejo nihagira n'umubanyi mu kindi gisagara mu yindi sete ategura ikirori nk'iki baradukoma kwa gahunda tuzobitaba sinobarambira rero ijambo ryanje ryari iryo abaduterekeye kavuye ubunyongera nima mwashimye uko twabanywereye nimuduhereze izo nyobwa twihera abagenzi biherera umuzirikanyi nitugira Imana mu kurangiza reka gatoyi nibuke gatoyi ingene kera twahora duteramana muraza kunyitabirira muti nsanze abarundi ari mararungu nuko namariza kuruya nsanze abarundi ari mararungu namariza kuruyaga nsanze abarundi ari mararungu rusivile nga mu gutamba turasimbira mu kirere ukamenga n'inkona basubira mwose bakenyezi birahimbaye nsanze abarundi ari ntimwibaza ngo ni iby'imigambwe murantunga niko twakaririmbye nta by'imigambwe birigo ngo abavyeyi biwacu namariza kuruyaga nsanze abarundi ari marungu kugwaruka rw'iwacu rurahimbaye BCUSA birahimbaye nsanze abarundi ari marungu rw'imararungu abo gutamba ngo rusubire ngo turasimbire kamenga n'inkona gasubira mwese bakenyezi birahimbaye nsanze abarundi ari
mararungu gufashanya ni vyiza birahimbaye we mararungu barasubira no mugutamba batera simbira mu kirere ngo kamenga nizankana ngasubira mwase bakenyezi birahimbaye sanza abarundi ari mararungu ngo kubana n'abandi birahimbaye sanza abarundi ari mararungu witerambere yemwe rirahimbaye sanza abarundi ari mararungu ngo kungurana ubwenge birahimbaye gukundana n'abandi birahimbaye sanza abarundi ari mararungu aka karirimbo sinzi ukuntu nakibutse twagatamvye nkiri muto cyane nta by'imigambwe byari bwazemwo rero sinashatse kugahindura ariko rero ntihagire ugahikashe y'umugambwe murabyumva nuko rero nitugira imana murakoze amashi me ni ukuvuga tugira amahoro BCUSA iramba BCUSA ikomera ubumwe bwacu murakoze ni ukuvuga abo bavuye ngaha nibo bahagarariye igisata c'abakenyezi ni ukuvuga ngaha twako turaraba ukuntu twogira amashusho y'ibikorwa bamaze gukora tubashire ngaha kugira mu birabe yuko hari ibikorwa tumaze gukora bitandukanye n'ivyo gukora iyo umuntu yagize yitavye Imana aca nk'iyahuye n'ivyago none vyagoranye none rero mutwihanganire kuri ivyo ni ukuvuga turamaze kuraba abantu bagwaye turamaze gufata mu mugongo abagize ubukwe ni ukuvuga turamaze gufata mu mugongo n'ibindi bitandukanye gushika ubu ndibaza mu bantu turiko turaharura turamaze gufasha abantu canke kugenda kuraba abantu barenga 5 ivyo nivyo bikorwa tumaze gushikako kandi kuri ibi hace haza n'ikindi hari umuntu agomba ashinge intahe nuko nyene gushinga intahe ku bikorwa bimaze kuba canke vyakozwe n'indongozi za BCUSA ntabwo ari uwundi twamuvuze kare n'umuvyeyi wacu tuvuge yareze ishirahamwe mu gihe c'imfata kibanza nkuko twababwiye ntibiba vyoroshe kaze mutama namuvuze kare mu izina nakuntonga kaze asante barakoze BCUSA oye BCUSA oye ego nanje sinteba nshaka kwerekana gushira mu muco ikibazo ca pasteur wacu kandi nivyo nukuri hanyuma nje nshimira n'abakenyezi nukuvuga byukuri kuba hari ubumwe nk'ubwo pasteur yavuze bwo gushobora nk'umuntu agwaye canka gwajije abakenyezi canka abantu bose kumushikako nukuri ico ni ciza kandi kirakwega abantu nivyo ariko kuvuga yuko ico gikorwa kitari kiriho jewe ndi wa mbere nagwajije umuvyeyi n'ubu ngwaja n'umugore afatwa na stroke iyi ni imyaka 2 ari mu nzu ariko Imana ishimwe kuko ubu arashobora gutambuka basi nukuvuga abakenyezi nibamaze bahaguruka bajya babashikiriza kabisa nukuri abakenyezi baritoye barategura nukuri hamwe umugore kuko ntiyagenda nukugenda ntiyahaguruka nukuhaguruka ariko narababonye mu nyubakwa yanje bashika Imana ishimwe barashika baje kumuraba ibyo bakoze sindo bibabara nibanga ryanje nabo ariko ndabashimiye cyane urumva
barahagurutse nabo nyene baraje kunshikako turetse byo kuvuga ngo nuko nari impagararikiye BCUSA oya gusa kubwo bumwe. Rero urabicabaye rero uyu munsi kuva mu ndwi heze turiko turavugana na president yuko norondera umwanya nkashika, umugenzi wanje yaciye avuga ati uko bikora kubyo bajya abadamu bakoze jewe nukuri naha ntashoboye ndateka isombe mpaka rigende mu rubanza. Nukuvuga we yavuze ati utaguze ibirungo we nanje nta mahoro kuri ibirungo by'isombe je ndateka. N'uyu munsi yari yavuze ati je ndagenda ndabe yuko twobonana n'abajya ba mama ariko ni wasigaranye umuvyeyi muhira, nico catumye rero ataboneka. Ariko ndababwire ko igikorwa nukuri cyo kurabana kirakogwa, ariko ntibashobora kutabatangaza oya gikorwa hagati y'indongozi n'abamama, ariko ku migwi yacu ku rubuga rwacu birarengana abantu bakabibona igikorwa cakoze. Rero reme ico gikorwa kirahari kabisa. Iyo umuntu yagwajije bakabimenya abamama bahora basha bakashika. Imana ishimwe. Amen. None rero murumvise Imana imuhezagire mutama kandi turi kumwe byose biragira ntibirashoboka. None rero tugomba twinjire mu wundi mwanya ngira ngo mwayumvise ibikorwa byo dukora muri lishira hamwe ryacu rya BCUSA. None rero tushishikara kubaha kaze kugira muze dufashanye ibikorwa. None rero nkuko twavuze hari ukuntu atiko turaraba ukuntu twoza turaronka inyigisho zivuye muri twebwe nyene ku bantu baba bamaze kumenya ibintu kanaka byo bosangiza abandi. No kuvuga kuri uyu mwanya tugomba duhe kaze, hari umuntu yateguye inyigisho z'ukuntu abantu bo kwiteza imbere. None rero twagomba tumuhe kaze, ntabwo ari uwundi ni Kristera Hakizimana, nimba mvuze neza nuko nyene. Ego amashi no kuvuga yateguye inyigisho z'ukuntu twogirane twokwiteza imbere. None twishaye dutekereza agomba dushiseho izi nyigisho mufate tuvuge mwandike baadaye muze kugira muze kubaza ibibazo, nimba muza kugira ibibazo muza kuba mufise. Perezida wa BCUSA, nyakubahwa wa communauté y'abarundi muri Louisville, nyakubahwa perezida wa communauté yo muri Bowling Green, ba nyakubahwa abakozi b'Imana mu vyagiye ngaha, bashitsi biteka mwavuye hirya no hino iki gisagara ca Louisville, namwe basangwa bapfasoni bashinga naye bapfasoni gwaruka tugira Imana. Kwizina nitwa Kristera Hakizimana, ndi umurundi kazi abangaha muri iki gisagara ca Louisville, ndi umunywani wa BCUSA akwije amategeko. Turetse ubuzima bwa misi yose umuntu wese yisumamwo kugira ngo ashobore kubaho mu buzima bwa communauté na société, ndi umwanditsi mu mugwi w'inararibonye muri communauté yacu y'abarundi ya Louisville. Hanyuma ndi n'umubitsi mwishira hamwe mpuzamakungu ry'abakenyezi ryitwa Ibo, no mwishira hamwe rya C Forward Ministries ndo bita Youth Mentor na Community Navigator. Hanyuma kuri uyu mwanya, kuri uyu munsi uri hejuru, nambaye uwundi mwambaro, mpagaze ngaha kubwishira hamwe WFG World Financial Group. Naho
ndumu license financial freedom professional canke mu rundi rurimi ndumu life insurance agent. Hanyuma ntewe n'iteka kandi ry'ukwakira umupfasoni yarungitswe n'iryo shirahamwe duhuriyemwo kugira ngo aze adufundurire agaseke twarungikanywe n'ishirahamwe kugira ngo tugasangire namwe mwese. Mumfashe twakira umupfasoni Viola ca Kenya. Neza mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Nanje banyita Viola ca Kenya, ntuye hano muri Ruvo kandi ndahamaze iminsi. Mvuye muri Afrika nashikiye muri Kentucky, kandi kuva nshitse muri Kentucky sindimuka. Nuvuga ndazi ko hari abantu benshi usanga batazi umuntu amasura canke umuntu n'indi, ariko tuba hano muri kino gisagara imyaka itari mike, kandi ndishimye kuba hagati yanyu nk'abarundi n'abarundikazi. Iki ni ikintu kininiya cyane, sinzi ukuntu umuntu yokivuga, ariko kubona abantu 10-20 bari hamwe nkuko bavuze ati unity ni ikintu gikomeye, kandi abo bantu 10 bashize umutima hamwe bashobora gushika kure cyane. Ubwo rero umwene data Christella turakorana muri mwishira hamwe bita WFG nkuko yabivuze, ni World Financial Professional. Mu bisanzwe dufise ama license twese yo gushobora kwigisha ibintu bijanye n'amafaranga n'uburyo bwo kwizigamira muri kazoza canke n'ubu. Niyo mpamvu shimira cyane abantu baduhaye umwanya wo gushobora gushika hano, kuko numvise bavuga ati hariho abarundi bazokoranira hamwe, turavugana tuti ivyo byose twojana iciyumviro cacu tukakimenyesha abarundi biwacu. Hariho abashobora kubitahura, hariho n'amazofata umwanya muremure kugira ngo babitahure neza, kuko bishobora kuba ari inyigisho shasha kuri community zacu. Tuvuze ibintu bijanye na life insurance canke ubwishingizi bw'amagara yacu n'imiryango yacu ubu canke muri kazoza, ni ibintu bitari muri community zacu, ni bishasha. Novuga abantu benshi bazimwo utuntu dukeyi, ariko kandi twari twifuje kugira ngo dushobore kubasobanurira gatoyi ibikorwa dukora, hanyuma n'ivyiza birimwo kugira ngo dushobore kwimenyesha imiryango, kuko turavuga tuti dufise kampanye ya no family left behind. Ntidushaka gusiga familia nimwe inyuma, dushaka bose babimenye, hanyuma bamenye ivyiza birimwo, nawe ufate umwanzuro ku gahande kiwawe wamaze kumenya uti iki kintu gikora gutya congirira akamazo akahe. Ubwo rero Precious kansabe umukobwa wanje afise ibintu vya technology, bishobotse ko dushobora ku project akatoye kugira ngo tubikore vuba. Ndabiri nuko iyi presentation tuhora tukora ibirimwo ni ndende gatoyi, yanditswe no mu kirimi c'icongereza, ntiturashobora kuyihindura mu kirimi c'iwacu mu Kirundi, ariko ndashobora kugira summary cyane cyane nko ku bantu bazi gusoma icongereza. Urashobora kubona, sinzi ko bari inyuma babibona, ariko ikibazo ca mbere tugomba kwiyumvira kuri community zacu z'Uburundi canke muri abarundi batuye hano muri kino gihugu ca Amerika. Iyi ni inyigisho y'abantu batuye hano muri Amerika, kandi iraraba n'abantu batuye muri Canada. Ni ibihugu bibiri gusa, ariko abantu bari muri Afrika ntabwo ibi bibaraba cyane. Nukuvuga baravuga ngo fighting financial ignorance, financial miseducation of middle class. Ico mu Kirundi baravuga ati twogwanya gute ukutamenya canke ukwirengagiza uburyo bw'amafaranga, uburyo dushobora kubaho. Ni kubera iki hari miseducation, ni ukuvuga ngo ntituvyiga canke ntavyo tuzi mu bantu bato bato. Bavuze middle class n'abantu bato bato, canke abantu bahembwa amafaranga makeyi, canke ubu buzima dutuyemwo aha nka twese twokwita ko turi muri middle class. Mugabo sino ba classificinga mwese muri middle class uko sindabaza, ariko ni nko nk'akarorero baba baravuga ati iki kibazo
cyo kutamenya twogihindura gute. Niho hari aga question aha hasi bavuga ngo kubera ko abantu 95 kwijana mu gihugu ca Amerika baheza akazi kabo mu gihe ushika imyaka 65 67 ugiye kurangiza akazi ugiye ico bita retirement ukaca uritaya uri poor no kuvuga ugaheza akazi waruzi ko wabise amafaranga kwiye ariko ugasanga ya mahera yawe ntagufashije. No kuvuga iyi ni question canke ikibazo kiri mu miryango myinshi. Wumvise 95 kwijana sinzi ko ngaha dushobora kuba dushiki imiryango 100 novuga batanu bonyene nibo bazi ingene bashobora kugwanya iki kibazo ariko 95 ntavyo bazi. Urumva ko tugifise akazi kaniniya ko gushobora kwimenyesha imiryango yacu. Hanyuma turakorana n'izi company hano inini muri yo ni yanditse n'ibidome binini ya Transamerica ariko turakorana n'izindi company nka za Fidelity, Pacific Life, Prudential, Capital Group. Ngira ngo abenshi muri mwege murazi nka za National I don't know side in my insurance na company atanga my insurance ubwishingizi bw'ubuzima. Hanyuma turafise ibintu byinshi nka bavuze financial service we provide. Hari ibintu byinshi dutanga muri izo life insurance zijya company mubonye harimo ibintu byinshi dusobanurira abantu kugira ngo babimenye ariko ikinini muri byo turatanga cyane iki kintu bita ngo IUL gisobanura ngo Index Universal Life Insurance. Iyi ni nka konti bakugururira muri life insurance ukayugurura ugashiramo amafaranga yawe ayo mafaranga akakuvyarira buri gihe naho bihuriye na gatoyi n'irya konti yo muri PNC yo muri Chase canke Bank of America izi banki zose tuzi nahihuriye n'iyi. Iki ni kimwe aba bantu bitwa ngo 95% ba 95 kwijana ntavyo tuzi. Ntituzi ko hariho ikonte iba muri life insurance ntavyo tuzi ariko kandi ikagira ico bita tax free retirement. Tax free retirement ni ukuvuga nk'abantu bakora muri gouvernement murazi ko hariho za 401k canke za Roth IRA izo zose ugiye gufata amafaranga yawe baragupenaliza kwanza nk'igihe yafashe utarashikara imyaka 59 n'igice hanyuma kandi n'igihe bayaguhaye banza kugukura ko tax ariko amafaranga ari ngaha n'amafaranga yiwawe avyara n'ingoga kandi ukagira access canke kuyakuramo canke kuyarya canke kuyakoresha tax free. Ugomvye kuyarindiriza kugira ngo uze wakoreshe muri retirement nta tax bazogukata. Ikindi kintu twigisha cyane naka kantu naho kuri projector ntibiboneka neza ariko kanditse ngo $1 million baby. $1 million baby turavyigisha cyane ku bantu bafise abana. Abantu bafise abana iyo wugururiye konti umwana kiri muto no kuvuga umwana ashobora kuba afise social security iwiki zibiri ukamwugururira konti iwe muri life insurance igihe cy'imyaka nka 18 ubwa mbere ikiza kirimwo utanga amadolari make ku kwezi icya kabiri ayo mafaranga azoguma yivyara yunguka n'ingoga ni nkuko iwacu tuvyita ngo compte bloqué ariko ntabwo bihuriye na gatoyi kuko iyi ngiyi ivyara kuri capital ikavyara no kuri intérêt ikaguma igakura ubu mwana azoshikara imyaka 18 ashobora kuba ari millionaire. Aha mbajije abavyayi bari hano ninde afise konte yugururiye umwana azati mu myaka 10 yibitsemwo udufaranga harimwo miliyoni. Sinibaza ko tubizi no kubimenya si uko tutabishaka ariko ntitubizi no tukibimenya ababizi rero ka tuvyigisha abandi nuko uyu mwana ni yaja ku ishuri umwana ni yatangura college umwana ni yagira mariage azoba afise ikintu wamubikiye nk'umuvyeyi. President yavuze ngo turakora ibikorwa mu gihugu ariko ntitwibagire gukora ibikorwa hano ahantu twarahavyariye ko turaharerera kandi ivyo byose nta matongo tuzobakatira inyuma ya kajya ga parcelle
utuye ariko nibaza ko iki kintu coba ari ikintu ciza uhaye umwana nk'umurage. Iki ni kimwe mu byo twigisha kugira ngo umuvyeyi avuga ati ivyo byose nimba ndabishoboye reka nugurira agakonte k'umwana kazomufasha. N'ibindi rero byinshi hano ariko turahighlightinga cyane ibi bibiri kuko nivyo bidufasha cyane. Hanyuma navuze ngo turashaka tubwire ikintu bita ngo no family left behind. Bisobanura ngo ntihagire umuryango umurundi wese ari ngaha, kandi ibi bintu si iby'abarundi gusa. Urumva 95% s'abarundi, no kuvuga muri Amerika n'abantu benshi na immigrants, n'abazungu, n'abirabure, na middle class mu majambo make. Middle class tuvuga ngo n'abantu 90%. Hanyuma aha tugerageje kubigisha ifamiliya zibiri ziba mu gihugu ca Amerika. Hari iyo middle class ariyo 95%, hakaba n'abatunzi ba Amerika ari abantu 5%. Ucumva ko ari abantu bakeye cyane. Hanyuma ukabuzi neza yuko ukorera ibihumbi 100 ku mwaka canke hasi, no kuvuga uracari muri iyi family. Uca wumva ko nimba udakorera ibihumbi 250 ku mwaka nturaba muri wealthy American. Nivyo hariho umuntu avuga ati na 50 sindashitsa. Urumva? Hanyuma aba bantu iyi familia bafise akazi. Uvuga ugenda mu gatondo ugataha saa 12, urakora iyo ari muri summer, muri winter, imvura igwa, snow ihari, ugomba gutonda mu kazi kuko udatonze nta sheki izoboneka. Ariko bariya bobo bafise ama business yabo. Shawumva aho naho nyene sinzi ku aho uri. Hanyuma aba bantu iyi familia ya mbere aribo 95%, 95% bashira amafaranga yabo muri bank, nta handi hantu bayabika, nta handi hantu bazi bashira amafaranga, ariko bashira babika. Okay, bashira amafaranga cyangwa babika. Ariko aba bandi bobo bafise ahantu henshi bakura amafaranga, bayakura muri business, bafise utu business dutandukanye. Hanyuma kandi ikindi naco tufatiye kuri cya kinini ariko ndavuga kivuga ngo life insurance. Reka twumvikane bariko baratanga inyigisho agacaba hiri bikraganya ntabwo abari byiza. N'abana mu bafate kugira ngo mwumvirize iki kintu. Murakoze cyane. Yes, ico nico kuri mwicare mwumvirize, hanyuma birashobora kuba birebire ukumva umengo ntibikuraba, ariko reka tubandanye hari aho uza gushika ku gahande kiwe ukavuga utaha ndahakunze. Nuko aba bantu bafise term life insurance, abantu bafise ama insurance hano muri kino gihugu hari ama life insurance ashika nkane, ariko zitatu muri zo turazisobanukirwa, iriki imwe twama twigisha n'abantu bake bayizi. Term life insurance nkaha murashobora kuba muvuga uti je naribika imyaka 15 nza naraguze ya 20 yindi ya 30, nizo benshi abantu bazi. Iyo uguze inzu baraguha ngo urashaka life insurance imyaka 20 30, nivyo twumva ningoga, nivyo batangaza cyane. Ariko bari yabo bafise ico bita permanent life insurance, ariyo yiyo turiko turigisha, ndaza kuyibasobanura mu kanya. Aba bantu bafise renting a home means uracaba uracaba mu nzu utaraheza kuriha cyangwa muri apartment, uracari muri uyu mugwi. Abandi bo n'aba home owners babaza barahejeje kuriha amazu yabo, bafise zibiri, bafise zitatu. Aba bantu bafise plan ya retirement means igihe yashaje atagishobora kuja gukora azokwikora kuri 401k. 401k na mafaranga bakubikira mu kazi kugira ngo nusaza utagishobora gukora uzokoresha utudufaranga abari twa tukuzigama. Kandi ugiye kuraba abantu benshi usanga badashobora kurenza n'ibihumbi 200 cyangwa 300. Ariko bari yabobo bafise account bita index account, ni ya yindi nababwira yuko ni index universal life insurance, ni ahantu bashira amafaranga babazi ko bazoyakoresha muri kazoza, kandi ajya amafaranga arunguka ningoga na ningoga. Bariyo barabizi kuko ni nabatunzi barabizi, ariko twe nta nivyo tuzi. Mwibuke ni ya bavuze ngo ignorance canke miseducation ni kimwe muri ivyo. Nuko tuvuze iki kintu
iwo mugwi ufise ama credit cards menshi aha mvuze nti abashingana nibo bakunda kugira ama credit card mvuze nti ninde muntu ngaha atagira credit card aha ndazo ngira hoboneka nk'umwe canke babiri sinzi ariko ntimushira amaboko hejuru ntaco ariko bariya bobo ni debt free kubera iki bafise cash mwibuke bakorera 250 canke yarenga nuko aba mama bafise ingorane za tax no kuvuga igihe cyose ukoze ku kantu tax bayagufasha ariko bariya bobo bara maximizing no kuvuga bafise uburyo amafaranga yabo batatangira ko tax ngerageze kunyarutsa no advisor iyo ugomba gukora ikintu kijanye n'amafaranga nta wubaza urakora ariko dushima Imana kuri uyu mugwi ko hariho president hariho abakorana hariho abavugana n'abandi hariho n'uvuga ati dukora iki tugire abo nabo n'aba advisor ariko kandi hariho financial advisor ushatse kubaza ikintu gifanye n'amafaranga n'uburyo ushobora guplanifya muri kazoza kacu nico gituma turi hano kugira ngo twigishe familia zacu aba bantu ni majority of the population of America n'abantu benshi muri Amerika ariko bariya bo barakoresha aba financial professional kandi ni bake cyane muri Amerika tugende kwindi page urashaka kuyishira ku byose nta kibazo nuko ibi bintu ni nk'amasezerano canke amategeko abantu bafise amafaranga muri Amerika bagenderako nta kintu na kimwe gishobora gushika imbere kitagira itegeko umvise president avuga ati dufise amategeko iyo yarenze iyo ugeze ngaha barakwirukana naba ntubafise ifaranga muri Amerika bagendera ku mategeko itegeko rya mbere avuga ati dukorera amahera ariko ntaduce mu ntoki arengana hari igihe usanga wakoze iyindi sheki kazoza warayahejeje kera ariko abangaba bamenye ingene bayazigama never forget rule number 1 iryo tegeko rya mbere ntugibagire ariko kandi bariyumvira twomenaja gute amafaranga yacu tutarinze gukoresha amafaranga umuntu abidukorera bariyumvira ku kintu bita infraction bavuze infraction ni ukuvuga ni kintu ni gihe ifaranga canke idolari ritaye agaciro iyo ritaye agaciro ibintu byose biraduga abantu bari ngaha mu myaka 5 canke imyaka 10 murazi inzu aho zari zigeze ubu munsi nimba warigeze kugura inzu mu myaka 10 heze canke 6 8 heze ubu uri kwigura double yanzu nyene size nyene neighborhood yindi nyene nuvuga ifaranga riba ryarataye agaciro rero abatunzi biyumvira bati ibi bintu bishitse amafaranga yacu twoyabikahe ahantu amafaranga yacu adatagaciro niyo mpamvu bakoresha ibi bintu bita ngo rules no kuvuga nk'amategeko bagenderako udagendeye ku itereko utabikoze araguca mu ntoka karengana nko bavuze ngo make money never lose money umenye ingene uyazigama nuko icya kabiri they avoid double taxation no kuvuga amafaranga yabo ntibashaka bakore ku kantu tange tax ukore ku kantu tange tax ukore ku kantu tange tax bo bamenya ahantu bayashira kugira ngo amatax bayahunge yicaka kandi ngira ngo nk'ico nimba atamuntu ariko arakora mubishire kuri social media tuvuze uyu mutegetsi wacu wumvise ngo ntatanga tax canke yatanze tax y'amajana 7 billionaire ucumenye igituma abo bantu kubera iki badatanga tax bariba no nibiba successful people bazi yo bashira ifaranga nawe yokorera umuriyoni nta ni tax aza gutanga kubera iki arabizi twebwe ngivyo ntibindaba okay ignorance right flexibility no kuvuga aba bantu bashira amafaranga ahantu bashobora kuyatora igihe bakeneye mwibuke kimwe twavuga ngo muri ya family A abantu bashira amahera muri 4K kugira ngo nibashika imyaka yo kuruhuka bakoresha turiya dufaranga ajye amafaranga ntushobora kuyatora utarashana imyaka 59 n'igice iyo ugiye kuyatora barayaguha nivyo ariko bagukata penalty bagukata tax washaka 100 bakaguha 60 ngira ngo ngaha nimba hari umuntu amaze gukoresha 4K yarashaka kuvuga ati ivyo ndabizi nivyo kuri uko ndabizi umugabo wanje mufasha wanje ari harya yarigeze kuyakora muri 4K sinzi ayo bamuhaye mugabo vyari scary nuko ikindi naco bariyumvira cyane kuri iki kintu bita ngo compound interest ni ukuvuga nahantu ushira amafaranga
akunguka kandi agasubira akakungukira enteri ikakungukira n'ayandi ni ukuvuga amahera akaguma araduga niyo ya life insurance rero tubabarire. Icya kabiri bariyumvira ubusaza bwabo, ninasaza bizogenda gute, amahera arakwiye kubera yarayabitse hakiri kare. Critical and chronic illness is number 1 itera ubukene na bankruptcy muri kino gihugu. Ivyo nguko abantu bose bariko barashinga intahe, iyo ugwajije tureke gupfusha, iyo ugwajije gusa umuntu akagwara ingwara igomba ko ujo kwa muganga igihe kirekire, canke uzovugwa ku ma operation manini canke ama transplants igihe bagushiramwo organ shasha, iviri shasha, hips rishasha, apana bimwe by'abantu bashaka kuba uko bashaka, no wagwaye nivyo mvutse. Ico gihe umenye ko amafaranga wabitse yose uzoyakoresha Medicaid duhere, n'utwawe duhere, n'uturi kuri saving duhere. Ariko rero successful people bariyumvira ati none ivyo binshikiye, kuko critical and chronic illness sikintu uvuga ngo ivyo ntibindaba, haraho vyoshika bigushikiye ifaranga ryawe ryo kuzigama riri he. Abatunze rero bayashira ahantu bazi yuko ikibazo gishitse ayo mafaranga azobafasha. Icanyuma arico impunzi canke immigrants batazi cyane ni ikibita ngo NAS, estate and probate court. Ibi bintu ntavyo tuzi twego tuvuga ngo ibi ni biki. NAS ya umunese ndamuzi ni giki, ariko NAS igihe umuntu yitavye Imana, umunese niwe atanga social security yawe mu butegetsi, akavuga ati uyu muntu aritaza Imana, bisobanura ngo social security yawe irapfunzwe ntabwo uhari. None kubera iki estate, nimba wari ufise amadeni, ideni ry'inzu, ideni za credit, ideni ry'imodoka, school loan, ibintu byose vyiswe ideni utarariha bica bihinduka estate, biba nko bija mu maboko yabo waririye ideni. Haca hinjira iki ico bita probate court, no kuvuga court ica yingiriye akati kugira ngo ibanzirihe abantu waririye ideni. Rero igihe uzoba ufise ideni, hari abantu bavuga ngo ideni nzorirya none mpfuye se, birabasha riri aha muri Amerika ideni ugishura uriho canke burapfuye, bisobanura ngo ideni uzosiga umuryango wazoririha, kuko bamanza gufata twa dufaranga wari ufise muri konti bakadu freezing, bahejeje bakariha umuntu wese waririye ideni, udusigaye bagahereza umuryango wawe. Kandi iyi probate court ntabwo ari ibintu biba mu ndwi imwe, mu wiki zibiri mu kwezi, irashobora gufata n'amezi 6 batararekura udufaranga. Jo gituma abantu bapfa bafise amahera ariko bagafatwa n'iki kintu bakabura n'amahera yo guhambwa. Numvise umuntu Cash App, umutegetsi wa Cash App aheruka kwitaba Imana, yabuze amafaranga yo kumuhamba kandi yarafise imiliyoni 10. Bishika gute? Ntibibaho. Ariko nuko iki kintu camufashe, nuvuga amafaranga yiwe ntabwo yari protege. Ariko ababobo mwibuke turiko twivuga abatunze ba 5% baza ahantu bashira amafaranga kugira ngo iki kintu nikize kibakoreko. Bitavye Imana bafise amadeni, sikuvuga ngo ntibarya amadeni, barayarya, ariko baza aho bashitse agafaranga. Nibitaba Imana umuryango ntacu uzoba, kubera hari ahantu bayabitse probate code idashobora gushikako. Izi ni konti novuga z'abantu aho mudushira amafaranga, uravye checking, saving, certificate, n'ahantu habikwa amafaranga. Ariko tuhora twigisha cyane kuri ibi bintu bibiri, annuity and life insurance. Annuity n'ahantu ushobora n'amafaranga ushobora kubika muri life insurance, amahera cash. Hama life insurance yo ni ubwiringizi canke protection y'ubuzima bwawe. Ibi bibiri nivyo bifise akamaro cyane kurusha ibindi byose turaza kubivuga ko cyane. Hanyuma umugabo ku bantu bize canke baciye mu ishure, numu Albert Einstein, numu scientist, yari azi ubwenge, yakoze ibintu byinshi. Niwe yatubarira ijambo rivuga ngo compound interest is the only wonder of the world. He who understands it earn it, he who doesn't pay it. Akivuze mu Kirundi avuga ati iki kintu bita kubika ahantu amafaranga kivyara ni kintu gitangaje. Mwisi bavuga ngo hari ibintu ndwi bidutangaza cyane, ariko ubu wewe yaciye ashira ki 18 ngo compound interest. Iki kintu bita ngo compound interest kiradutangaje cyane mwisi, iyo utakizi uzoga umukiriha, ariko
ukimenya kizokuriha. Niyo mpamvu Christelle dushire ko ayo mafaranga yose aha yaduhaye akarero k'umuntu abantu batatu ukabaha amafaranga 100 bakashira mu ikonte zitatu. Iyi konte ya mbere ni muri banke zacu 100 ubigumijemwo imyaka 40, inyuma y'imyaka 40 uzoza gutora 100 birenze ko 4,000 niko konte zose ubikamwo bazogwa kuko bagubikira kuri 0.1%. Ibi niko bimeze, ibi si ibintu bivuga ngo wabikuye ni data y'igihugu. Ibi ntidushobora kuvyigisha utari professional, ntushobora kuvyigisha kandi ni website ntibashobora kuyiguha udafise ubushobozi bwo kuvyigisha. Ni ukuvuga si ibintu ukora mw'ibarabara. Ushize amafaranga 100 ukamaza y'imyaka 40 muri PNC shares, uzogenda inyuma y'imyaka 40 bazokungukira 4,000 kandi ushime ngo twari safe dufaranga twanje 4. Nuko hariho iyindi iyo bita simple interest, yo irakubikira ku 10%. Inyuma y'imyaka 40 bazoguha 500, birapfuma 100, 10,000 ku mwaka. Inyuma 4 years bazoguha. Wa mugabo yatubariye ati compound interest utayizi uzokwamiriha forever, ariko nuyimenya izokuriha. Niyo mpamvu kugira ati amafaranga yawe muri compound interest same percentage 10% interest, ariko inyuma y'imyaka 40 uzogenda utora imiliyoni 4 n'ibihumbi 526 aho na 26. Yes, aho niho hari ubudasa bw'abatunzi natwe bw'abantu bato. Ntabyo tuzi kuko nta wabitwigishije. Ubwa mbere ibintu bijanye na financial ntibabitwigisha mu ishuri. Usanga umuntu yarize economy n'umudocteur afise PhD ariko umubaje ngo urazi ico bita compound interest, umubajije uti ikintu bita IUL, Index Universal Life Insurance, ni giki? Nta kintu tuzi. Suko tabishaka kubimenya ariko nta nawe wabitwigishije. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo twigishe imiryango kandi duhamagarira kira muntu abimenye yigisha uwundi, kuko jewe nimba nigishije umwe muri mwebwe je sinzi inshuti yurya nawe aca yigisha inshuti. Niyo mpamvu twigisha abantu. Nuko aka alright, aranyubukije aravuga ati none iyo compound ni ubivuga kwiki? Umuntu wese afise loan, school loan, car loan, mortgage, credit card, urihira bank compound interest. Wewe baraguha inzu y'imyaka 30 ukariha imyaka 30, wewe waguze inzu y'100, inyuma y'imyaka 30 bo bariyungukiye, wewe wabarihiye. Nuvuga amafaranga yacu dufise muri konti ugumiza muri checking account ariha ibi bintu. Wewe ukibaza ngo namahoro, no, bo badandaza amafaranga yacu. Amahera nayo 500 ari mu konti yawe yicaye y'imyaka 5 ari karadandazwa muri compound interest barunguka. Niyo mpamvu wabitsa amafaranga menshi muri bank ukagenda ukababwira nshaka 220 bavuga ngo unayiki uyajanye ayo traveling nayi wawe, ariko bari kudandaza bakudandarizako wewe bakaguha 0.1% kandi ukumva ngo twari safe nta kibazo nta watunyivye. Nivyo sawa, ariko ucuguma hahandi nyene bo barunguka ntibazigera bahomba. No, nariko ndavuga ingene ikonte zishobora guta agaciro iyo amafaranga ataye agaciro. Izi konte zose zirata agaciro ku bantu bazi checking saving turazifise za Rothschild canke za 401k ku bakora ubuzi, ariko ikonte zibiri zonyene zidata agaciro nizi bita ngo fixed index annuity. Ni ya mafaranga navuga ushobora kubika muri life insurance nk'amafaranga ariko agakomeza akavyara, hamwe na life insurance ubwiringizi ushiramwe amafaranga buri kwezi canke buri mwaka. Aya mafaranga ari ngaha ntata agaciro n'igihe ifaranga ryataye agaciro. Hanyuma turashobora kubaza nk'umuntu ari we wese nk'ukora cyangwa ugira business, ikintu cyo cyose ukora kugira ngo uronke amafaranga. Muvuze uti uyu munsi no wanyuma nzosubira ku kazi, umunsi no wanyuma nzosubira mu ibarabara, umunsi no wanyuma nzosubira muri office. Amafaranga wabitse yo gukiza imyaka ingahe? Abenshi cyane bakubwira ati
sinzi ko nobaho ni wiki, sinzi ko nobaho n'amezi abiri. Abenshi cyane umuntu nabajije yambwiye igihe kirekire, yambwiye ati je nobaho amezi 6. Nuvuga yarasevinze amafaranga atari make, yo mubesha amezi 6. Ariko abantu benshi ukwezi kumwe guheze wotangura gutetemera, ariko bishitse ukaba wahuye n'iki kibazo chronic or critical illness bigutuma kwivuza igihe kirekire, amahera yose wabitsa aha bazoyakoresha baheze. Amahera yonyene azogufasha n'amahera ari muri annuities na life insurance. Ibindi byose uzoyarya uyaheze, kandi uzorondera imfashanyo, uzogira GoFundMe, please help me, please help me. Nuko batanga nk'akarorero ku bantu nka babiri. Uyu muntu ni nk'umuntu, okay, life insurance twigisha ni life insurance ifise benefits ukiriho, kuko abantu benshi cyane cyane abantu biwacu abanyafrika, iyo umubwiye life insurance ikintu cya mbere yumva avuga ngo wewe ngo umuntu apfuye ngo umuryango uzosigara urarya. Abenshi bakubwira ngo ninapfa ngo umugore wanje yarye, ninapfa abana banje ngo na papa naco yamaye naco nzobaraga abana banje, ivyo ntibindaba. Abantu benshi niko bavyumva, bumva ngo ni ibintu vy'umuntu niyapfa bisigara birafasha umuryango. Ico ni kimwe muri vyo, ariko iyi life insurance twigisha ni life insurance ifise living benefit. No kuvuga ushobora ku accessinga, we ushobora kuyikoresha ugihema utarapfa, bataraguhamba, si umuryango wawe gusa, ariko ni kimwe muri ivyo. Iyo vy'umuryango ni mu nyuma. Uyu baba ariko baduha akarorero k'umuntu ashobora gusiba akazi amezi 3, amezi 6. Irya insurance y'akazi nimba ukora irashobora kugusapotinga amezi 6, inyuma y'amezi 6 bakubwira ati okay nugende mu rugo niwakira uzogaruka. Iyo ni disability insurance. Ariko life insurance twigisha ni gihe ufise ikibazo nka kiriya igusapotinga, ukaja mu rugo ukivuza, ukaruhuka, ukariha bill, kubera ko ufise life insurance izokurihira ibintu byose. Kuravye nk'uyu muntu urabona ko atari uzokira vuba, ashobora kuba ari muri koma, ariko nimba atari life insurance afise, nuvuga ubuzima mu rugo buca buhagarara. Nimba wari bread winner, nimba ari we wakorera agafaranga, akaba ari we wenyene ugiye mu bitaro, n'indazoriha izo bill babigumye. Ariko abatunzi bavuga ati igihe nagize heart attack, umushinga nawe yavuze ngo umufasha we yagize stroke canke cancer, murashobora kuvuga cancer ngo kada, ariko ndibaza muri community murazi ko hari abantu bafite amakanseri canke bafashwe na heart attack canke stroke. Ibi bigwara byose organ transplant, umuntu yahumye, umuntu yabaye paralize, canke ubona agomba n'umuntu akagwara HIV akandura sida, mugabo afise iyi insurance twigisha, baca baguha sheke ivuye muri ya life insurance uba waraguze. Igihe ufashwe n'ibi bigwara uyifise, ukagenda mu rugo ukivuza ufise agafaranga. Canke iyo udashobora gukora ibintu bibiri, dogiteri akubwira ati ntabwo yirisha, ntabwo yiyambika, ntabwo ashobora kuja kuri toilette wenyene, agomba abantu bamufasha, life insurance iguha ifashanyo kugira ngo ushobore kubaho muri iyo situation. Nuko estate cya kibazo cyo igihe upfuye ufise amadeni, bagomba kutwereka n'amakonta yahe ufise izi konti zose gushika kuri bitcoins. Izi konti zose zizohera canke bazozifreezinga, babanze bishure, inyuma yaho amafaranga yonyene ari muri index and life insurance, index annuity and life insurance niyo yonyene badakora ko, nta bubasha bafise bwo gukora kuri ibi. Abantu waririye amadeni aha baraza bakaraba ko hari ikintu bakabanza bakishura, ariko naho wowe ufise imiliyoni 5 canke 10 ahantu ntibashobora kuyakora, kubera ko ni igihugu niko cubatse. Nuvuga ibi n'amategeko, urumva karaye abatunzi, wewe ntavyo ushaka kumenya, wewe wibikira aha gusa, kandi nimba ufise amadeni bazoyarya, umuryango usigare wifumbereje. Ariko nimba ufise udufaranga hano, uba uprotege umuryango wawe muri kazoza. Ubwo rero ndazi ko haba hari utubazo tuyishimaza kurindira, uza kugira akabazo muze kutubaza mu nyuma n'igihe uvuga uti nani ibintu ko ntabitahuye neza. Ndazi ko umwanya si munini ya cyane wo kwishura utubazo twose, ariko nk'umuntu afise utubazo arashobora kudushikira Christella, Viola, dushobora kubasobanurira neza ni plan ushobora gufata, kuko byose biba biri mu biharuro dukoresha. Aha ni nk'icegeranyo canke summary y'ivyo nariko ndavuga
no kuvuga amahera yose ari muri checking saving CD ntabwo ushobora kuyahomba, ntabwo ukeneye umuntu ayakumenajingira, ariko igihe ifaranga ryataye agaciro amahera yawe uzoyahomba. Niko bimeze. Ayo mafaranga yamava ko tax ndiko ndagenda kuri uvuze flexibility no kuvugura ushobora kuyakoresha igihe cyose ushaka. Amahera muri checking no muri saving ushobora kuyakoresha uko ushaka, ariko ntabyara. Hari bavuze ngo compound interest n'amahera atabyara, kuko umuntu akubwiye ngo akungukira 0.1% ngo amahera washize muri konte niwe uvuga ngo ariko arakubyarira. Uwa wamutijije akikoreshereza ahejeje ngo akirutwawe nawe ugashima ngo it's okay, it's fine, ariko banke zo zicuruza amafaranga yacu. Nuko hama social security ugwaye canke ya probate court amafaranga yose na agera ahantu akaguhererako. Izi zose novuga gushika urabona yuko zifise ama X n'ama tick, ariko ugiye kurabiza zibiri index annuity and life insurance nizo dushaka kwigisha abantu kugira babimenye uburyo bashobora gushira amafaranga yabo ngaha, kuko na mahera dahomba aguma yunguka n'igihe ifaranga ryataye agaciro. Amafaranga ushira muri ibi bintu bibiri aguma aduga n'igihe abantu bose bakenye bamerewe nabi. Wewe uba wicaye ahantu uvuga uti birabasha, akiwanje ntawe ugakorako. Ngaha aho bashira amafaranga abatunzi. Nuko ndashaka kunyarutsa aha n'ahantu n'ukuntu abantu babika amafaranga. Aha ni muri fix, ni mu mabanke yacu, bya bihumbi 100 inyuma y'imyaka 40 bazoguha ibihumbi 4. N'ahantu twavuga muri 401k abantu bakina bitcoins, abantu bafise cryptocurrency mubika amafaranga aha. N'ahantu hatizewe, no kuvuga birashobora kugwa, birashobora kuduga, birashobora kuba sawa. Nk'akarorero nk'abantu bari nko mu kintu bita RSS rimwe twari hano hirya y'ejo turi hano, mbese byarugaye complete. N'ahantu variable ni ibintu bitari sure, ntushobora kubyizera, bimeze gutyo bigenda biranyuganga. Niho abantu benshi bashira agafaranga, ariko abatunzi bo bishira amafaranga index account n'ahantu ushira amafaranga ariko ntuyahombe. Nuvuga ifaranga ritaye agaciro baca bugara ifaranga ryabo nta urikorako kandi ntibarihomba, rigasubira rikaduga. Habaye akandi kantu sijuye Ukraine ya kubitanye na Amerika, sijuye Israel, what's happening, agafaranga kameze gutya bo agafaranga. Izo term life insurance, group life insurance ni akazi, term life insurance na whole life insurance, ivyo ngivyo nivyo abantu benshi bazi. Ariko iyi ngiyi bita universal life insurance ariyo iba muri insurance account nazo bazi. Niyo mpamvu bayita the family miracle. Why? Kubera harimwe ivyiza vy'isitwaza gatoyi ndabicisha ko nihuta. Group life insurance ushobora kuyironka iyo ufise akazi kandi full time or part time, abantu bakora barabizi. Hanyuma ivyo ni vyiza vyayo, ariko disadvantage yavyo ikibi kirimwo muri group life insurance, iyo akazi gaheze coverage iraheze. Ntabwo uzovuga ngo nahora nkora muri Walmart none kubera iki insurance mwayinwa wavuye mu kazi nta coverage fees. Nuko paid only death upon death mostly at work. Akeshi cyane iyo umuntu atapfiriye mu kazi nabijya bihumbi 200 bavuze ngo bazoha umuryango harahuta yaronka. Akeshi cyane ni gake bayatonga, bavuze mostly no kuvuga ufiriye mu kazi boyaguha umuryango. Urumva ko ari ikintu kitaryoshe. No benefits umuntu akiriho, ukiriho na benefit yawe ngo urafise assurance y'akazi riri igufasha iki, ntabwo ari yawe ahubwo ni abagukoresha, kuko ni wagira ikibazo uri harya bazoba bikavarinze. Ntabwo ari yawe ahubwo ni yaba employer not employees. Nuko iyo ugwaye canke akazi gaheze coverage iraheze bariha 0.9%, ariko tuyita deceptive, ni nk'uruhendo. We wumva ngo ndafise assurance, ntabwo ari assurance yiwawe ahubwo ni ya nyene akazi. Nuko term life insurance yoyo iciza cyayo yumva ahantu hose. Ikindi naco ikibi kirimwo nutapfa mu myaka 10 waguze 15 20 30 amahera yose watanze muri iyo myaka 30 yaragiye. Nuvuga ugomba gupfa muri iyo myaka, udapfuye wahomvye. Ube waratanze ibaze waguze ya 30 ufise imyaka 20 none ushika imyaka 50 nturapfa. So wibaza ngo ngo amahera yanje rero ngo imyaka 30 ngo nabaye umumemba mwiza, vuga
what is that? Get out. Nibaguha nuvuga waratungishije nde life insurance warabatungishije kandi nizo batubarira muri banke uguze inzu ahantu hose bakubwira teme life insurance uzoriha 50 ku muryango wose ukumva biraryoshe n'amahera make cyane ariko umenye ugomba gupfa udapfuye ntuzobaza ijambo umuryango wawe ntuzoronka ikintu na kimwe ugomba gupfa only paid upon death udapfuye no money no benefits ukiriho nta kiza kirimo ciki kintu premium nukuvuga ryo mahera uri ku kwezi ni washikana imyaka 50 utapfuye ukavuga ati ariko sinobona hagira insurance reka nguri yindi 50 wahora utanga 50 ukiyitangura wahora utanga 50 ni wasubira kuyifata bazokurisha nk'ijana 50 utangura uvuga nari umumemba mwiza nari ha 50 imyaka 30 mu nyonge incuro gatatu bafatira ku myaka baca bayiduza harawucu yiheba cyangwa ukavuga uti no aba bantu nibisuma no cash accumulation lapse if payment is missed ni kuvuga wibagiye rimwe gusa nta kigongo bazoguha ngo banzungurindira ngo maybe ngo mu mezi 2 mezi 3 no policy yawe irapfuye naho wari umaze kuriha imyaka 15 no nta mahera ikubikira no cash accumulation kandi zinizo abantu benshi bafise gambling by betting against your life ni nkaho uri kurakirana ubuzima umengo maybe nzopfa mu myaka 20 30 reka mpfe kuguri no nta kimaze nta kizokumarira uri guhomba uri kubateza imbere kuko ntuzopfa mu myaka 15 ni wapfa abana bawe bazopfa bizogenda gute ni kuvuga warabagaburiye bariyungukira baratunga most company and coverage at 65 ugiye kusaba term life insurance umaze gushikana imyaka 65 baravuga ati itwama imyaka 30 azoshikana imyaka 95 n'ubundi uzoba warapfuye nayo waguha uko warashaje n'ubundi ugira upfe nayo bagwaga ati no not you get out no bariha 2% payout 98% never kuberiki nabantu bake cyane bapfa muri iki gihe abantu babiri kwijana maybe byo bashobora gupfa ariko abandi no whole life insurance ariyo yoyo atirisa abantu bapfa bakavuga ati ni nziza kubera ko yo iragenda igashika mu myaka 100 iciza cyayo premium ntiduga ngo imanuke ikindi naco harimwo cash accumulation bavuga ngo maybe bivuga ryo amafaranga watanze imyaka 30 utarapfa haraho ndiko bavuga maybe bisobanura ngo haraho ntitubizi neza ugomba kuba warabivuganye na insurance kugira umenye ko harya amafaranga bazoyashirako igihe barishe umuryango wawe more is very expensive irazimvye kandi nta bintu bitangaje igufitiye ugwaye ntiwoja kubasaba amafaranga ntibikunda no cash value guarantee death benefit ajya mahera yose watanze ntayo bongerako iyo twigisha rero ni number 4 ariyo bita index universal life insurance iyi ngiyi ni ifise ivyiza birenga 62 ni ukuvuga ibaze ibintu 62 ni vyinshi cyane sinzi ko no bivuga ntavyo no vuga byose ngo ndangize ariko ikintu gikomeye kugira uronke life insurance iyi index canke niyo life insurance canke niyo konte twigisha ugomba kugira amagara meza ni ikintu gikomeye mu miryango yacu abantu benshi usanga bagendana ingwara batarazizi canke naho barazizi bavuga ati I'm disqualified aho sindimwe no sinonagerageza no kugerageza abantu bafise ibibazo by'ingwara zikomakomeye za cancer za diabetes za umaze kugira high blood pressure HIV ibintu byinshi binini tumenye ugiye gusabira life insurance ntayo baguha kubera iki nubundi ugiye gupfa bayiguhera iki nibahomba bashaka abantu healthy abantu bafise amagara meza nico kintu ca mbere urumva kigoye ari naco gituma ifise abantu bake n'ababizi usanga hari ahantu usanga batabironka ica kabiri bavuga ati isand too good to be true kubera abantu bagusobanuriye ivyiza biri muri yo abantu atanga ngwitivye no kubesha ngo life insurance ukoramwe amafaranga life insurance urya loan ukora withdrawing harimo ibintu byinshi ariko iyi niyo dushaka abantu bafate n'igihe
turavuga nko ku bavyeyi abantu bakuze cyangwa ugerageje ukayibura ntibayiguhe kubera ikibazo kanaka ntabwo uvuga ngo oh ngo ivyo ntibindaba. Nimba ufise abana fatira abana bawe, nimba ufise umwuzukuru fatira umwuzukuru wawe, kuko ahangaha wibuke n'ahantu ushira amahera kandi akavyara, kandi ni wafatira umwana ayo mahera nayi wawe kuko witwa ona niko tuvyita ni yiwawe. Rero ushizemwe amafaranga ugakavaringa umwana wawe, it's fine, it's okay. Kandi ye twadufaranga twe turakura tukaduga. So yandi nyuma y'imyaka 30 kugira ngo genda. Oya, amafaranga ari ngaha ntatakara. Nuko nibaza okay, aranyibukije ngo ni igiki gikomeye cyane kandi ikintu gikomeye cyane kandi barapima background check. No kuvuga ufise criminal record ntibikunda na gatoya. Utwaza imodoka cha muri traffic light all the time bakarikodinga inshuro 3 mu mwaka, wewe nturimwo. Ufise amakesi menshi muri court ataraba close akiri acuguruye, aho nturimwo. No kuvuga ikintu cyose no kuvuga ugomba kuba sound mind, umuntu mwiza mu majambo make, umuntu muzima niko avutse. Nuko batugarukanira rero iki bita ngo the power of choice ni zo company dukorana. No kuvuga birashoboka ko ushobora gusaba life insurance muri the Hartford bakakwima ukaca ugerageza muri Capital Group canke ubuze ukaja muri Fidelity canke Pacific. No kuvuga power of choice urashobora gucagura aho uronka life insurance. Imwe irashobora kukwima kubera ibintu kanaka bafatirako, ariko iyindi kavuga ati we mbona atakibazo kinini yake hari, reka tuguhe life insurance. No kuvuga ushobora kugerageza. Nuko nibaza aho niho biherera. Ibintu byinshi cyane tubisoma mu bitabo, nk'abantu bakunda gusoma ibitabo cyangwa umuntu avuga ati none ivyo bintu no bimenya gute. Ushobora gusoma ibitabo, abatunzi canke abantu wealthy people barakubwira ngo iyo ushaka kunyegeza ubumenyi middle class buyinyegeze mu bitabo. Uzi gituma nuko tudasoma ibitabo. Abantu ngaha badafise Bibiliya shira ukuboko hejuru ndabe bose bari nazo. Mvuze nti ninde umunsi ku munsi yamasoma Bibiliya buri munsi? Ba pastor ngira bogerageza nabo nyene baratsindwa samuha. Urabona bisobanura ufise n'igitabo uziko kirimwo ubuzima bwawe mugabo ugishira hari ngo tibi nibinda. N'abatunzi rero barabizi ko middle class ntidusoma, niyo mpamvu ubutunzi bwabo bwose babubika ngaha. Iyo babitse ngaha rero twebwe nitumenya hatuna habari, nituzi na kimwe kuko byose biri muri higita. Reka ndabereka nk'aka gatabo ka mbere nk'aka na gatabo gato ushobora gusoma nk'isaha imwe. Life insurance umuntu yakanditse yavuze ngo how the wealthy use life insurance as a tax free personal bank to subcharge their savings. My dear, aka gatabo gira subira clicking gato aha batwereka amabanki yacu. Bank of America murayizi? Fargo haruyizi? Chase hari umuntu ayizi? US Bank ziri mwibarabara ahantu hose. Reba ahantu bashira amafaranga yacu, kuko abantu benshi tubigishije vuga ngo ibintu byo gupfa. None izi bank zigiye gupfa twimirije kuzihamba kweri? No, bazikara ahantu bashira ifaranga rizokunguka compound. No kuvuga zikavyara. Bank of America ifise ibiliyoni 19 muri life insurance. Fargo ikagira billion not million 17 muri life insurance. Chase ikagira billion 10, US Bank billion 5 n'izindi batarinze gushira ngaha. Mugabo ugomba kubereka yuko abatunzi bazi bashira ifaranga bakaribikayo bakarinyegezayo rikavyara. Ariko twebwe aho dushira naho dukura turya kugeza duheze completely. Nivyo akanyuma sinzi karakanyuma. Izi nazo ni company tuzi muri Amerika. Tuvuze General Electric, za CVS, za Nike, za Verizon, AT&T. Izi turabizi. Company that own life insurance. Kubera iki bashaka life insurance? None nabo barapfa. No, na hantu bashira ifaranga niyo wabasuing canke ikibazo gifise bari covered
kandi ifaranga ryabo riguma riduga nico gituma ubona ngo Walmart ntiduzi yatanguye ryari kandi ntiyimirije gupfa kubera iki ifaranga ryabo ntirihomba ahubwo niyo rihombye bagenda gukura y'amafaranga bagasubiza muri kapitale yabo nuko ibi byose n'ibitabo tuza dusoma hanyuma mbese novuga iki naco ni nka hari cegeranyo kitwereka umuntu yabitsa amahera muri 401k n'umuntu yabitsa amahera muri life insurance tugerageje nk'abantu bibuka 2001 igihe habaye 9/11 right hari muri 2001 nivyo ifaranga ry'umunyamerika rabe ukuntu ryahomvye 12 rimanuka 824 rimanuka sinzi cyabaye muri 2008 abantu babanyuza ntaco ncibuka neza ariko kugira ngo ifaranga rihombe 43 kwijana is terrible ruvuga igi wahora ugura $2 uzorigura 10 kandi murabibona murabizi amagi aho gugwa $3 tuyagura 6 cyangwa 8 raba ivyo byose dushobora kuba twari hano muri covid ifaranga ry'umunyamerika ryahombye 34 kwijana amahera yari muri mutual no muri 401k rabaho sinibaza ko turahaguruka ngo tuva aha hantu mu myaka 5 turacara aha hantu turacamanuka nuvuga amahera araha hantu ugomba yotangira tax toto y'amahera yawe aho mwatangurira imwe uzogaruka mu myaka n'imyaka sinzi ngahe sinayikarikiye $1 ageze ngaha ariko umuntu ayafise muri life insurance igihe hose haba ikibazo amahera yabo bayunguka kuri 0.75% we uri muri 45 negative moins bo barunguka tiri 0.75 uvuga barokinze nta kibazo covid the same tax free amafaranga yabo ntukora ko tax uvuga abantu baronka amafaranga muri life insurance naho yo miliyoni ayarya kuri tax free so aha niho hari ubudasa bw'abantu bato twebwe middle class n'ubudasa bw'abantu baza amakuru uyu mugabo reka ndamuvuge ko mu kanya tuzoba duhejeje n'akantu nturambirwe n'akantu kanyuma uyu mugabo yari ashobora kuba yari bamwe bavuga ngo yari yakora muri warehouse abandi bakavuga ngo yari pasteur sinzi cyo ariko barestima ko yakorera nk'ibihumbi 50 ku mwaka uyu mugabo yagwaye stroke heart attack I guess yes heart attack murabona ukuntu yari ameze byari scary abantu benshi baja mu bitaro hari ubwo badakira hari ugucupfa completely ariko Imana yarakoze ibikomeye umugabo ntiyapfuye kandi yari afise life insurance Transamerica cha kintu nabereka muri za company kwera ko ariho yari yarose life insurance yamwandikiye sheki ibihumbi 353 n'amajana kubera iki ni bya bigwara binini yavyamufashe afise life insurance stroke heart attack kubera yari afise life insurance bibaza ngo ibihumbi 353 yobibitse ryari akorera ibihumbi 50 ku mwaka ntibishoboka impossible lakini umuntu afise life insurance baracha bamuheza iyo sheke ya 90 kwijana ya life insurance yiwe igihe wagwaye uyu mugabo yaciye ariha inzu ari imodoka ziwe ari yubakira gapuru ubuzima burabandanya kubera iki Imana yaramukije ntiyapfuye that's the goodness yo muri life insurance ifise living benefit ngari kintu uzovuga ngo ivyo ni ivy'abana nabuzukuru banje no ni ibintu nawe ushobora gukoresha ukiriho kubera ibibazo bishikira ababi n'abeza bishikira abasenga n'abadasenga nuko umwami Imana baho umugisha mugire amahoro ya Kristo tugire Kristo kandi hanyuma murakoze cyane kuri uyu mwanya n'umwanya muduhaye kugira ngo mwumvirize izi nyigisho hanyuma turahari ku bwanyu uzoba afise ibibazo murabona umwanya uratujanye nta mwanya w'ibibazo dufise inimero zacu ndibaza murazizi bamwe abatazi canke ziri muri groupe abatazi nkanje de mu mugwi wa BCUSA mu mugwi w'ibiki n'ibiki muzozibaze hanyuma turakorana nta na kimwe inimero zawo wazitanga se in case okay murakoze cyane
kubamye barabaza akabirya ko muri BCUSA naka kamwe muri ivyo no kuvuga hariko hategurwa inyigisho bene izi kugira abantu bamenye. None rero nibaza muratahura nagomba nshishaho akantu kamwe kubijaye n'ibi bintu tubona bidusha imbere y'amaso y'iwacu. No kuvuga nakantu gusa nagomba nshishaho gatoyi, sinzi ko muri ko murankurikirana, turumvikana. No kuvuga mu myaka w'ibihumbi 2000 reka tuvuge na 11, 12, 13 niho abantu batangura kwiyumvira ivyumviro vyo kugura amazu. Turumvikana. No kuvuga muri ico gihe inzu zari zizimbutse, ariko hariho inyigisho zivuga ufashe ikintu c'ideni ubukoze ikintu cicaha. Ariko ku bantu bari bafise ubumenyi bene ubu bariko baracisha ubumenyi mu maso y'abantu, ntibabaza ibibazo, batwara zijya nyigisho zitarizo. No kuvuga abantu bagiye kugura amazu yazimvye kandi bari bafise inkuru canke information. None rero kuri izi information ni information zigize iminsi kuri bamwe batanga kuvyumva kare, zigize iminsi zibaca mu matwi. None rero kubera tugize ibakwe tukaba dufise ukaba ufise ikibazo kubijanye n'ibi, mubegere murabe yuko mwotangura kuja mu bintu bene ivyo. No kuvuga ivyo bintu birafasha twebwe n'abana bacu n'ivyo. Murakoze. Hanyuma rero reka tubandanye tuje imbere. No kuvuga reka dukomera amashi abavyeyi ku nyigisho baduhaye. Ku vy'ukuri ku ruhande rw'iwanje vyugurura amaso no kumenya igihugu tubayemwo isharizo. None rero mubasabe information sinzi mu Kirundi babivuga gute, kiragico Kirundi kugira mubandanye mugirane muvugana. Murakoze. None tugira amahoro. None rero tugeze mu mwanya kandi tugomba dukore tunyarutsa kugira tuze kurangiza. Tugeze mu mwanya wo kugira no kugira tugomba dushimire indongozi. Tugomba dushimire indongozi zaranzwe n'ubwira muri rishira hamwe kuva rigize ritanguye. Nuko nyene ubwira nta katuzo kariko nico gituma. Nta katuzo kariko no kuvuga twebwe Ikirundi tugifatiye hejuru no kuzamuribuka gushirako ubwatuzo hanyuma bice bigena neza. None rero twagomba duhare kaze president we naza kutuyobora na visi wiwe ndetse n'umuvugizi kugira bahagarare ngaho imbere bace baza kurongora ivyo bikorwa kaza. Se ikomera. Ego mutwihanganire tugiye kurangiza kuko amasaha aragiye. Hanyuma ku vy'ukuri uyu unicegera canje kandi dukorana neza cyane gose. N'umuntu yitanga ngira ngo mwese muramuzi, n'umushinga ntahe w'ijunja n'ijambo. Hanyuma ntitwogaruka ku byo dukora twabivuze. Hanyuma twagomba murazi ko iminsi yose haba gushima. Iyo umuntu akora neza uramushimira. Rero hamwe n'ivyo nagomba uburongozi bwa BCUSA mu ntara ya Kentucky twafashe umwanya kugira ngo dushimire indongozi. Kumbure ntabwo dushobora kuzishimira zose kuko turabafise ni benshi. Kumbure ubutaza kuronka agashimwe aze kwihangana. Abakunzi ntiboherera mu mubini. Twagomba dusabe nimba
twagomba dusabe cameraman twagomba dusabe cameraman nimba ari hafi nivyo kubera hariho indongozi atari ngaha kumbure arashobora kuzobibona arashobora kuzobibona hanyuma ku vy'ukuri burya abantu ntibanganye ubushobozi nyakubahwa waserukiye community hariho abantu banyaruka gusumbya abandi abo bantu rero nk'umurongozi iyo ubabonye urabashimira kugira ngo ubatere intege rero ijambo urakoze ni ijambo rikomeye cyane gose kubw'ivyo rero muri aka kanya mbere nagomba ndagusaba uvyaguruke kugira ngo uze ufashe dushimire indongozi dukorana zitanga gusumba abandi nico gituma muri aka kanya reka dushime mugabo ubwa mbere nagomba mpagurutse umutambukanyi wanje niwe mpereyeko karibu karibu rero karibu wewe rero nta certificate umuha ahubwo afasha kuzitanga Let's move. Hey!
nkomezi zacu ubumwe bwacu nizo 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 nkomezi zacu BCUSA oye BCUSA oye BCUSA komera BCUSA komera BCUSA ramba BCUSA ramba BCUSA hejuru BCUSA hejuru amashi 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 kuri BCUSA erega singomba kugenda jenyene ngo nawe tujane twenyine ngaha turi ngaha tuzokora ikoraniro rikomeye tuje dutumira n'abandi ba BCUSA bo muri izi ntara za hafi kuko turabafise ngaho muri Cincinnati aho muri Ohio bariyo abarongozi baho hamwe n'aba BCUSA ntitwabatumiye turashobora kuzobatumira turashobora kuzotumira bo muri Tennessee dushobora gutumira bo muri Indiana n'ahandi hama dutumire n'abarongozi bo ku rwego rwo hejuru muri federal kubw'ibyo rero tugume muri bwa bumwe bwacu uko nizo nkomezi zacu hama ibindi byose bizogenda neza kubw'ibyo rero ndashimye nk'umurongozi wa BCUSA yaha muri Kentucky nukuri ndabashimiye kandi namwebwe mwihamashi murakoze icyo gihe baragira ikoraniro dukeneye imbere yoke tumaze ibiro byoke turasabye mu perezida wa kominote na perezida wa BCUSA bazabaturage imbere yoke yose ni sawa mukabona zahoze tugiye kuja dukeneye akanyama koroshe ka fresh ndetse biri zibiri nizo reka ndamwishire mutete kwishura kibibazo mu byavuze muri community y'abarundi buri mwaka tugira iminsi mikuru ibiri wa mbere no kwifurizanya umwaka mushasha wa kabiri no kwibukira kwa ibucacu tukomoka muri uyu mwaka mushasha tuzoramuka tunezeranwa hamwe twifurizanya umwaka mushasha wa 2026 iyo mpeno uvuze mwese muri ngaha icyo mvuze ni karibu muze tuyisangire izo bihari murakoze mwanugiye gutaguza abagore